Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa muriko murakurikirana kino kiganiro kuri uno musi wa gatatu. Imana ibahezagire cyane. Iki kiganiro irembo rifunganye nizera ko kiriko kiragufasha kandi kiriko kiragukomeza mwa kino gihe turiko turaganira kwa zino nyigisho zicaha. Imana ishimwe cyane. Naratanguye tutangura kwigisha kino kigwa icaha. Narababwiye ko isi iganjwe n'icaha. Nizera ko ta muntu numwe abaye mwisi atarakora icaha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nizera ko ta muntu numwe ataragwa mu caha atarakora icaha. Kandi ikindi naco ndizera ko ta muntu numwe atarigishwa icaha. Turabikora ariko tukirengagiza inyigisho toba twarahawe. Rero tugiye kuganira ku majambo adasanzwe atwigisha kandi ku caha cyangwa se amarembo agenda rugurura ivyaha. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Datanye n'icubahiro ndagushimiye. Urakoze Jehova, urakoze El Shaddai, urakoze Jehova Jire, Jehova Shama. Turagushimiye Jehova Shalom. Ubanye natwe kano kanya. Uratwemereye Yesu Kristo kuganira amagambo yawe. N'ubwoko bwawe buriko burakurikirana kino kiganiro. Mwemu yera turakugurira imitima yacu n'akanwa kacu kugira ngo ukorane natwe. Tutagufise nacyo tubasha gukora ariko nuba kumwe natwe uradukoresha iby'ubutware mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero ku munsi w'Imana twari twaganiriye ku majambo adasanzwe irembo ryugurura icaha. Twari twababwiye ngo icaha no kwirengagiza inyigisho y'ukuri, tugafata ikinyoma nk'ukuri tukacirengagiza. Turabona rero kuno Eva yugururiye icaha, yirengagiza inyigisho Imana yari yaramubwiye mu gice cyaho ca gatatu itanguriro n'umurongo waho wa mbere kugira ku murongo waho wa gatatu, aho twari twasomye amajambo ukuntu inzoka yagiye kubaza Eva iramubwira ngo nivy'ukuri koko Imana yarababujije kurya kwa kino giti kiri hagati mwitongo. Imana ishimwe cyane. Ariko yakoresheje kuvuga ayo majambo avuga ngo nivy'ukuri koko, kandi Satani yarazi ko ari kuri, kandi Satani yarazi ko igihe bojya kuri ico giti bazoca babona ivyago mu buzima bwabo cyangwa se bazoca batangura kugenda amenya. Rero baca bashaka ko Eva na Adamu yuko bokora icaha kugira ngo bitandukanye n'Imana cyangwa se Imana itandukane nabo. Niyo majambo Satani yakoresheje kubabwira kugira ngo abana b'Imana bate inzira y'Imana. Uyu munsi rero turaganira ku yandi majambo y'Imana tuza gusoma mu gitabo kandi cy'itanguriro n'igice cyaho ca gatatu n'umurongo waho wa 16. Muraza kubona ivyago bigaruka igihe twugururiye icaha, ivyago bica biza mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusome Bibiliya iravuga ngo kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, nzokwama uzokwama uvyara abana ubabaye, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije, ntuze ukigeko uzaniye ivu umuvumo, uzokwama ujya ibirivamwo ubiruhiye imisi yose y'ukubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ivyo kurya, uzorinda usubira mwivu kuko ari ryo wakuwemwo uri umukungu, kandi umukungu niwo uzosubiramwo. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero turaganira ya majambo tubona ibi vyago vyashikiye umwana w'umuntu igihe icaha cyari cyamaze gukoreka. Icaha ni isoko y'ibibi mu buzima bwacu. Amen. Haleluya. Iki ni kintu kigira gatanu gikwega icaha. Icaha ni isoko y'ibibi mu buzima bwacu. Iyo dukoze icaha tumenye yuko mu buzima bwacu twugururiye ibibi, twugururiye ivyago, twugururiye amakuba, twugururiye amagorwa mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Rero aba bantu
babiri turabona Adamu na Eva bamaze kugurura icaha bakemera inyigisho y'ikinyoma bakashakira nk'ukuri nk'uko Imana yari yarababujije kujya kuri ico giti bakaza kukiryako. Hari amajambo akomeye Imana yababwiye igihe yeza kubarondera agasanga binyegeje agasanga bihishije. Imana ngira bahamagara irababaza ngo muri hehe, baravuga ngo twumvise ijwi ryawe turatinya ngo kuko turi gusa. Umviriza ndakubwire, igihe bari bamaze gukora icaha niho Imana yatangura kugurura ubucamanza mu itongo rya Edeni. Nyimba mubona mu bihugu muherereye mwariko haraba ubucamanza saho bwahereye, ariko ubucamanza bwatanguriye mu itongo rya Edeni. Inaye irasasa, inaye y'Imana n'umuntu, maze umuntu Imana itangura kumubwira, ibwira Eva amajambo akomeye kubera ko Satani yatanguye kugiriranira ikiganiro na Eva, ariko Eva nawe akaza kubwira ibyo yavuganye na Satani umugabo wiwe, maze umugabo wiwe Adamu akaza kwakira ibyo umugore amubwiye nk'ukuri, kandi ukuri yarakuzi yari yarakubwiwe n'Imana. Imana itangura guhana uwo mudamu iramubwira ngo wa mugore we, yewe Eva, kuko wumviye Satani ukanga kumvira icyo Imana yari yarakubwiye, ngo guhera ubu uzokwama uvyara ubabaye. Imana idufashe cyane. Abadamu benshi bagenda barahura n'ingorane, murabona amasezariyene agenda araba, nta mudamu numwe aza kwibaruka atababaye, nubwo yovyara neza ataciye ku mbugita cyangwa atagiriwe sezariyene, ariko arababara, aragira umubabaro w'ibise kubera ko n'icago cinjiye mu buzima bw'umwana w'umuntu gikwezwe n'icaha. Nyimba wa mugore w'ahantu herereye, nyimba ugiye kwibaruka wumva ubabara, umenye ko ari isoko y'icaha cyakozwe n'abatwitangiye imbere. Imana idufashe cyane. Kandi bishoboka ko nawe mu buzima bwawe hari icaha uzokora kigakwegera abana, kigakwegera umuryango. Umve ndaguha akarorero, uyu munsi umudamu arashobora kuvyara umwana, Imana idutabare, umwana kubera ko yugurura icaha cya Satani akiyumvira katomurera agaca aza kumuta mu ishamba. Uko birakunda kuba, ariko akazomenyekana ko yataye umwana mu ishamba. Uyu munsi uwo mudamu aragenda gufungwa. Birashoboka iyo batoye uwo mwana bakamumuhereza, umwana nawe akinjira mu mubabaro wa nyina, agafungwanwa na nyina kubera icaha nyina yakoze. Imana idutaba. Icaha ni urukwegagwegane rw'amagorwa, ni urukwegagwegane rw'ivyago bishikira mu miryango y'abantu benshi. Uyu munsi mu mabohero atandukanye mu mpimba hari abana bafunzwe, kandi abana nta caha bakozwe, ariko n'ivyaha vyakozwe n'abavyeyi babo, ariko kubera ko umwana atarakura adashobora kugenda kuba hanze, atashobora kuba kure ya nyina, baramufungana na nyina. Ariko umviriza aya majambo, umwana nta caha afise, ariko icaha gifise nyina. Mugabo kubera ko icaha ari urukwegagwegane rw'amagorwa mu miryango, n'umwana arafungwa. Imana idutabara. Imana iramubwira rero ngo uzokwa mu vyara urushe. Uyu munsi hari ivyago abantu bagenda barabona bikwegwa n'ivyaha. Ico cago rero cyo kuvyara abamama barushe, byo kuvyara bababaye, ni icaha cakwegwe mu itongo rya Edeni kubera ko kugarariza itegeko ry'Imana. Imana yongera kubwira umugabo Adamu, iramubwira ngo umva nawe Adamu, kubera ko wirengagije icaha ico twavuganye, ukirengagiza ukuri ukakira ikinyoma nk'ukuri, kandi ukuri wari ukuzi, guhera ubu uzokwa mu givyo biri yakuya. Umviriza ndakubwira aya majambo, Imana yari yarahaye umwana w'umuntu kwamaho abayeho neza, kubaho mu buzima bwiza. Nyimba uyu munsi turiko turajya ducumukuye, nyimba uyu munsi kugira ngo ubuzima, kugira ngo dufungurire imiryango turinda gucumukura, suko vyari biri, si Imana yari yarakuremeye, ariko witandukanije n'ico Imana yakuremeye, bituma twinjira mu murongo w'ivyago w'amakuba. Adamu hari ahantu yatwinjije, hari ahantu twisanze, hari bibi twisanze turimwo kubera ko vyakwezwe n'icaha c'umwana w'umuntu. Amen. Yari yamusize muri iryo tongo, azokwamarya ibirimwo, harimwo ivyamwa bitandukanye, harimwo indya zitandukanye, ibitegwa bitandukanye. Ariko nyumviriza, nibisobanura yuko Adamu atarafise ukuri guhagije, ariko Adamu ubu yatwinjije mu kihe banza kidasanzwe tugenda turahura navyo, ngo uzokwama ivyo biri yakuya, ngisi izokwama ikumerera imikere, izokwama imera ibiti ta kintu ta mumaro bifise. Umva nakwereke mwene data, uzugendagende mu mashamba cyangwa se umurima, iyo utawurimyemwe ibiharage na biharage bizamera, niyo utarimyemwe ibigori na bigori bizimeza, hazamera
hazamamwo imikere, hazamamwo ivyatsi bitagira akamaro, ivyatsi taco bitumariye, ivyatsi tudashobora guteka ngo dufungure, kubera ko isi yaravumwe, yakwegowe umuvumo n'umwana w'umuntu kubera ko yirengagije ukuri. Uyu munsi ubuzima bw'umuhangayiko turiko turagenda turabamwo, nawe uri kuracamwo, vyakwezwe n'icaha. Kubera iki nawe uyu munsi utokwirengagiza icaha? Birashoboka ko ushobora nawe icaha uzokora gikwegera umwana wawe n'umwuzukuru wawe azobeho nabi kubera ko icaha wewe wakoze. Imana idutabare cyane. Hari abantu bakoze ivyaha, hari abantu bafunzwe bazira icaha c'ubwicanyi cyangwa se kugira viole, bakabakatira imyaka 25, abandi bakabacira umunyororo wo guherayo. Umviriza nakubwire, muri ivyo bihe nyene Imana yaguhanye cyangwa se amategeko yaguhanye niyemwo, nivyo vyakwegeye ivyaga abana bawe. Bamwe bagiye kubaza amayibobo, abandi babayeho ubuzima bubi, abandi nibaronka ico bafungura, abandi barasegereza, ariko kihari nibasegereza, utarafungwa nibasegereza, ariko vyakwezwe n'icaha wewe winjiyemwo. Tandukana n'ibibi wa mugabo we, tandukana n'ibibi wa mugore we, tandukana n'ibibi wa mwana we cyangwa se wa musore we n'inkumi, injira mw'irembo rivunganye, wakira ubuzima bwo kugwana n'icaha, ubeho uri umuntu unesha icaha, ariko nubeho uri umuntu uneshwa n'icaha. Imana itugire neza kandi Imana idutabare. N'aya majambo niko ndakwigisha, icaha ni isoko y'ibibi mu buzima bwacu, icaha ni isoko y'ibibi mu miryango yacu, icaha ni isoko y'ibibi mu buzima tubayemwo bwa misi yose. N'aya majambo niko ndakubwira kuri uno musi ugira gatatu, utandukane n'icaha. Niwakora icaha uzumenye ko wugururiye ivyago mu muryango no mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Data nagushimiye, sengeye umuntu wese ariko araca mu bihe bigoye kubera ko icaha cakwezwe n'umuryango w'iwabo, kandi ikindi naco ivyaha vyakwezwe. Haleluya. Nawe nyene ubwiwe ndamusengeye guhereye isaha umuhe gufata ingingo yo gutandukana n'ibibi, yo gutandukana n'icaha, yakira ubuzima bwo kunesha icaha, ntabeho ari ugwanzwa n'icaha, ariko abeho ari umuntu aganza icaha, mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye mwebwe mukurikirana kino kiganiro Irembo Rifunganye, kandi murushirize kudusengera. Abantu bose badusengera bazorushiriza guhezagirwa. Imana ibahezagire kandi baho umugisha. Turasabiye n'umugisha abantu bose badufasha kugira ngo kino kiganiro kirushirize kubashikira aho muherereye. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude. Shalom, 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 amen.